Initeka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ku biriko biravugwa mu menyesha makuru vyandika nga mu gihugu c'u Burundi. Nitangazo riri kuracishwa ku maradiyo hirya no hino mu gihugu ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi, mu bari mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru kandi ndanabakengurukira cyane ko tubana umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi igenekerezo ya 19 kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026, Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka mu biro vyiwe. Ni mu gihe yahinduye abatwara ibiro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho hagenwe n'ubundi abari basanzwe bazwi cyane mu gisata ca politike, hoba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse no muri politike y'igihugu c'u Burundi. Hari abakorotse mu mapete, ni ukuvuga bakorotse mu kibanza bari barimwo. Perezida Evariste Ndayishimiye arabagabanyiriza ivyo vyubahiro, mu gihe kandi hari abandi badugijwe ku buryo budasanzwe. Izi mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu mu biro vy'umukuru w'igihugu, benshi bakaba bavuga ko ari ibiharuro bigiye kumufasha mu matora y'umwaka uza y'umukuru w'igihugu, amatora azoba mu mwaka wa 2027, aho bizwi yuko abaganywe muri aya mabanga bari mu bantu bafashije cyane Perezida Evariste Ndayishimiye mu miyamamazo y'umwaka wa 2020 ndetse bakanatuma umugambwe CNDD FDD utahukana insinzi mu matora y'ico gihe. Sabo gusa kandi kuko binavugwa yuko hari abavanywe mu mugambwe CNDD FDD. Gusa igari nuko ngabaganywe na Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe atabishimira habe na gato. Uwo Nanjye Ndayishimiye ngatishimira aba baganywe muri aya mabanga nkuko tuza kubigaruka ko makuru yacu ku buryo burambuye. Mu yandi makuru imbere ko tubageza ko ivyiyi nkuru, reka tubanze tubabwire ko ku munsi w'ejo Perezida Ndayishimiye yarayakariye bidasanzwe komiseri wa Obuha kumwe yabikora ku rugomero rwa Mpanda mu mwaka wa 2021. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ntiryari risanzwe aho yari kagendera hariko harubaka ikigo cyo kugwiza inkwavu ikarusi. Ico kigo kikaba kimaze imyaka 3 cubakwa n'ikigo ca leta Obuha kijejwe inyubako. Evariste Ndayishimiye akavuga ko adatahura ingene Obuha imaze gukoresha hafi miliyari 2 n'igice aho ikarusi ariko akaba atanyubako nimwe irahera. Mu ishavu ryinshi azibagiza Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira arongoye Obuha. Perezida Ndayishimiye yagize ati: "Ivyo ni vya bindi vyo kurya amahera gusa. Mbo ntusubire kuvuga. Ministre, turabibatse. Obuha nitahe. Sinzosubire kubumva. Ubwo bujuju. Igihugu mwibaza kari cyo gusahura. Kurya gusa nta kindi mushoboye." Aya majambo Perezida Ndayishimiye yatangaje ku munsi w'ejo ubwo yariko akarira bidasanzwe komiseri wa Obuha, akaba yaribukije benshi ayo yavuze ku rugomero rwa Mpanda. Muri gitugutu umwaka wa 2021 Perezida Ndayishimiye yaragenda yahizwe ko ariko arubaka urugomero rwa Mpanda. Ico gihe yarumiye ingene miliyari 54 zari zaraheze atakintu kiboneka cubatswe. Yavuyeho ahejeje gukanka amagutyo nyene atanga indwi zibiri ko abivyo mahera bazoba bafashwe. Uyu myaka igiye ku 5 atana kimwe gikurikiye. Ni mu gihe radio RPA yahavuye yerekana ko munyuma ko Perezida Ndayishimiye arimwe mu bategetsi bagabaye amafaranga yari kubaka ugo rugomero. Ikarusi kandi nkuko turiko turabigaruka ko Perezida Ndayishimiye yarakankamye bikomeye. Yaravuze ko amafaranga amaze gukoreshwa we yari kuyubakamwe ibigo bitatu. Yaremeje ko amafaranga yibwe mbere aragiriza icesu umukuru wa Obuha Leonidas Nibigira ko ataca maze azi kurya gusa. Ngariko nta ngingo nimwe yafashwe ijanye no gukura be no gukurikirana mu butungane uwo mutegetsi. Ndayishimiye ngo yavuyeho avuze gusa ko azorungika abakora audit. Bamwe bati ayo mafaranga y'inkwavu ari karaja hehe. Ni mu gihe mu mwaka wa 2023 ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe miliyari 270 vyo kukwiragiza ubukwavu mu Burundi. N'imiburiburi ngo umuryango wose wo mu Burundi wari gushobora kuronka inkwavu 5 nziza. Nta mutumba nomwe u Burundi watanzwe ko izo nkwavu. Muti none aya miliyari damaze imyaka 3 abitswe hehe? Mbega no kubera iki umugambi w'ubworozi wahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu ni wahabwa ubushikiranganje bujejwe ubworozi? Ubwo Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira yoba yarakoze ntiyoba yarvyigiye ku bakuru bo hejuru. Nivyo benshi bariko baribaza.
nkabibutsa kandi ko tugiye kubageza ko amakuru avuga ku mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje bara mu bambiro bashikirwa nabiriko biravugwa bigezweko. No Mpuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nancy Ninette Mutoni umuvugizi mushasha wa Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yahinduye abatwara ibiro bijejwe ko amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nancy Ninette Mutoni niwe agiye kurongora ivyo biro yongere kandi abere umuvugizi umukuru w'igihugu. Uyu akaba asubiriye Rosine Gurene Gatoni. Colonel Floribert Ibiyereke niwe agiye kubicegera cyane Nancy Ninette Mutoni. Ibiyereke yahoze ari umuvugizi w'igisirikare ubu yari yarakukurutse mu gisoda. Floribert Ibiyereke asubire kandi Sebastien Ntahongendera. Uyu Sebastien Ntahongendera we yakorotse rwose kuko yakoye kubicegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu agirwa kuba umuhanuzi mu biro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itegeko rya Perezida Ndayishimiye ntirivuga ico Rosine Gurene Gatoni agiye kuzezwa. Mutoni Eveline Mutoni na Butoyi umugwi ukome mu mugenda Ndayishimiye ngo yitegurira amatora yo mu mwaka uza. Kugeza ubu Nancy Ninette Mutoni yabonekamwo ishusho y'umugambwe CNDD-FDD kurusha kuba mu nzego z'igihugu. Asanzwe kandi yarabaye umuvugizi wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ari we yatwara umugambwe yongera arabandanya no mu kiringo ca mbere ca Reverien Ndikuriyo. Nancy Ninette Mutoni yarabaye umuyobozi wa Rema FM wa Radio Rema FM. Iradio yafatwa nk'iyijejwe amarementanya no gutuka batavuga rumwe na CNDD-FDD ngo yakora mu mugwi CEVR. Nancy Ninette Mutoni yaganye kuba umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye nyuma ya gato y'igenwa rya Eveline Butoyi nk'umushikiranganje aje kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Imbere yuko Butoyi yagenwa, Mutoni yari mu banugwanugwa muri ico kibanza inyuma y'iganagurwa ry'umushikiranganje Gabi Bugaga. Bose uko ari babiri nabamenyesha amakuru bose barakureye Ndayishimiye. Butoyi nawe nyene yaramubereye umuvugizi. Bose kandi baragize uruhara rukomeye mu kwamamaza Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020. Bose uko ari babiri barabaye mu kagwi gato kari kajejwe guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mbuga ngurukana bumenye mu kiringo ca gatatu ca Nkuru Nziza, bagafatwa ko bari nk'abigishwa ba Wirinyamitwe. Eveline Butoyi na Nancy Ninette Mutoni bazwi kandi nk'abadakundwa cyane na Angelina Ndayishimiye. Ariko igenwa ryabo muri uyu mwanya ngo rijanye cyane no gutegura amatora yo mu mwaka wa 2027. Havuyemo Wirinyamitwe si benshi CNDD-FDD ngo yoronka bafise ubukerebutsi nk'ubwabo babiri mu gutunganya igikorwa cyo kwamamaza Evariste Ndayishimiye mu matora y'umwaka uza wa 2027 haba mu menyesha makuru canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ngimyaka yose Rosine Gatoni yaramaze muri aya mabanga vyaboneka iki gisata cyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cari carakorotse rwose. Ishusho ya Perezida Ndayishimiye yateye itabagara rwose. Ntawe uzi ko bano bakenyezi ngo bazoshobora kuyiduza mu gihe bizwi ko Ndayishimiye adahanurwa hageze kuvuga. Niyo ngo bamutegura ijambo ntarisoma ashima kuvuga ivyiwe. Kenshi agasiga amajambo atangaza barundi ngene ashobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Ngabo bakenyezi n'abanyamwuga ngari iki gikorwa cabo ntikiba coroshe na gato nkuko abasesanguzi mu vya politike babivuga, abandi bakavuga ko ngo kuba umuhanuzi wa Perezida Evariste Ndayishimiye nawe bitoroshe muri iki gihe. Izi rero akaba ari impinduka zatangajwe kuri uno munsi aho benshi bagiye baragaruka cyane cyane kukungene aba bakenyezi bagiye baragenwa mu bibanza bitandukanye ndetse n'ingene bifashishwa n'abategetsi batandukanye bo mu nzego z'igihugu kugira ngo barabe ko umwaka uza umugambwe CNDD-FDD uzotambukana umuco mu matora y'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye yavuze ko Tshisekedi aba yaramaze gutembagazwa ku butegetsi yo atamutabara. Turabandanya guca mu mizi ikiganiro Ndayishimiye yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique ku igenekerezo ya 10 Rusamu y'umwaka. Tuguma twibutsa abarundi kwitaho gusuzuma uburemere buri mu majambo ashikirizwa n'abategetsi babona cyane cyane umukuru w'igihugu ngo bujye mu majambo umutegetsi yivugira niho wumvira ko uko ibintu biba vyifashe. Umumenyesha makuru mu kabazo kagira kati dufatiye ku ngaruka mbi iyo ntambara iri kiragire ku gihugu cawe ku butunzi n'umutekano ukuntu ngikingabo ntivyo biriko biratuma n'ivyaho wabihuhuka mu Burundi. Inyishu Ndayishimiye yatanze kuri kino kibazo benshi bavuze ko ari inyishu imeze ukuntu
ikibazo ngo yese imwe kugihunga Burundi ahubwo acakoresha amayeri yo kwishura ibindi ataho bihuriye n'u Burundi. Ndayishimiye yishura avuga ko iyo taseruka umuhari M23 ba waramaze guhirika ubutegetsi bwa mugenzi we Tshisekedi. Kubo babibaza ko aha tuba turiko turashikuza muri henda. Nta majambo twego dushobora kwiremera ngo tuyitirire umukuru w'igihugu. Mu Gifaransa umukuru w'igihugu yagize ati: Je pense que notre présence a un effet positif puisque l'intention du M23 et du Rwanda était de l'enserver les pouvoirs en RDC. Ils sont pas pour continuer jusqu'à Kinshasa. Nivyo mwibonera ko umukuru w'igihugu yabajijwe ku ngaruka mbi ziriko zirashikira ubutunzi n'umutekano by'u Burundi kubera kwivanga mu ntambara ya Kongo, ariko yaciye ahunga ikibazo aca yishura ivyo yibaza ko Kongo yungukiye mu ntambara. Mu basasanguzi bakavuga ko bigaragara ko Ndayishimiye nawe asanzwe azi neza ingene kwivanga mu ntambara ya Kongo vyasambuye igihugu, ngo yarabonye ko atonaronka ahahera mu kwerekana ko irya ntambara atacu yagize Burundi. Ngo burya ntazi ko kuba yarakwevye ikibazo ahubwo ariho yagitangiye inyishu itomoye. Bikaboneka ko nawe umufuko we uri urabomboka kubera abana b'u Burundi yashoye mu rugamba rudafitiye akamaro u Burundi afise isoni. Kuko ingabo za Ndayishimiye zarabujije inyeshamba za M23 gushika Kinshasa. Mu basasenguzi bagira bati: nawe umukuru w'igihugu yabajijwe ikibazo kiraba u Burundi agahitamwo kwishura ibihushane, reka dusuzume ko nanyabihushane yishuye bifise ishingiro. Ndayishimiye nawe avuga ko ingabo ziwe arizo zatesheje umuhari M23 guhirika ubutegetsi bwa Kongo, ngo yarabeshe cyane. Dufatiye kukungena urugamba rwagenze nyamba M23 yerekeje Kinshasa, ingabo ziyo zogwana urugamba rusa n'ubwo zagwanye muri Goma. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwohirikwa atacamira mbere mu masaha make cyane. Tubibutse ko inyeshamba za M23 zafashe igisagara ca Goma ku igenekerezo ya 26 nzero uyu mwaka, ukwezi kutaranahera. Zaciye zongera zigarura igisagara ca Bukavu ku igenekerezo 16 ruhuhu uyu mwaka. Ibisagara byose vyari birinzwe n'ingabo z'u Burundi zifatanije n'iza Kongo hamwe n'insoresore za Wazalendo. Urundi ngo bwarahatakarije abasirikare benshi cyane harimo n'intwaza ngabo. Umuhari M23 waciye ushinga ibirindiro vyawo muri ivyo bisagara ubanje kugara ikibuga c'indege ca Goma. Ikibuga c'indege kija kugurugwa iyo umuhari M23 fise abashitsi kigaca cugagwa. Gushika ubu abategetsi bose bakuru ba M23 baba muri Goma. Numukeba Rutura Joseph Kabila yahoze arongoye Kongo mu kiringo c'imyaka 18 yavuye ava muri Afrika y'Epfo yinjira kwibera muri Goma, abona nawe kwiyunga ku ihuriro AFC M23. Ubu ubuzima bw'abanyagihugu muri ivyo bisagara burabandanye kuri kwamye. Amasoko ararema kuri kwamye ko umuhari M23 ugatoza amatagisi. Amasoko ararema kuri kwamye umuhari M23 kari mu ugatoza amatagisi, akazi karabandanya mu mashuri n'amavuriro ukuri kwamye. Umuhari uri kurasanura amabarabara wongere kandi wubaka ibiraro n'inyubakwa. Ni mu nyumvire namwe iyo nsinzi ingabo za Ndayishimiye zahaye Tshisekedi. Ngibintu ntivyahereye ngaho. Umuhari M23 kandi wahavuye ufata ingingo yo kwigarurira igisagara ca Uvira. Uvira yafashwe atarusoro ruvuze kwigenekerezo 10 Kigarama umwaka uheze w'2025, kuko ingabo za Ndayishimiye n'iza Kongo zace zikinjira mu mahoro. Ndayishimiye yaciye yugara umupaka wo mu Gatumba aho Burundi buhanira urubibe na Kongo. Akazi yarasigaranye kwa rukuboroga ngo u Rwanda rushaka kumutera. Umuhari rero M23 wavuye wikura muri Uvira ku bushake bwayo bisabwe na Trump kugira ngo hakurikizwe ivyaheruka gusinywa amasezerano yo kwigenekerezo ya 4 Kigarama mu mwaka wa 2025. Turavye rero ingene ingabo za Ndayishimiye zirukanywe mu birindiro vyazo muri Goma na Bukavu, ngo ubwo twava tugira icizere ko bazoburizamwo umugambi wa M23 wo gushika ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Tunaravye ngo ukuntu mu mpera z'umwaka izo ngabo za Ndayishimiye zayiciye umujya zikava muri Uvira zitagwanye, ngo zirafise ububasha bwo guhagarika umugambi wa M23 wo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Benshi ngo barazi ko nejo aho bukera ari hamwe M23 ngo yovyishakira yorari fasha imiji nka ya Karemi na Rubumbashi. Naho atamakuru atomoye aba basesanguze mu vya politike ngo bafise barakeka ko M23 ari yerekeye ivyo gushika Kinshasa guhirika ubutegetsi, nayo ngahandi ho ni igikorwa cyo mara umwanya urumera. Hari raporo yerutse gusohogwa n'ikigo Congo Research Group ca kaminuza ya New York kivuga ko
kutabona kumwe intambara hagati y'abategetsi bo mu ihuriro AFC M23. Raporo yavuga ko umukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga ashaka kwibanda ku kubanza gukomeza intara ya Kivu. Aha ni mu gihe Corneille Nangaa arongoye ihuriro we kubwiyo ngo yari yifuza ko urugamba rwagugwa rukerekezwa i Kinshasa ku mugwa mukuru kugira ngo baheraheze ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bamwe bati ngo gushora ingabo z'u Burundi muri Kongo vyagize ingaruka nyabaki ku Burundi. Ngo ubundi iki nico kibazo Ndayishimiye yari yabajijwe aca ahitamwe kutacishura, yivugira ibindi kugira ngo asamaza abarundi. Yamara ngo muri yumviye ko nivyo yishuye navyo gari ibinyoma vyambaye ubusa. Ngo reka tubibutse ko bikuru mu ngaruka mbi ziriko zirashikira igihugu biturutse ku gushora ingabo zacu muri Kongo. Tuhanze tubibutse ko burya Ndayishimiye aho nyanzi bwizwa shingiro mu kurungika ingabo muri Kongo. Kugira ngo abasirikare b'u Burundi barungikwa muri Kongo bijya ibikorwa vyo muri Kongo, mukuru w'igihugu yategerezwa kwisunga ingingo ya 255 n'amajana 260 zo mwibwizwa shingiro. Izo ngingo zikaba zitegeka umukuru w'igihugu kudashora ingabo z'igihugu mu mahanga atabanje kubaza inama nshinga amateka. Ngo ntiyashimye rero kubaza abashinga amateka baserukira abarundi kuko yarazi ko atanguje urudandazwa rw'abasirikare ruzomwungukira we n'umukenyezi we gusa. Ngo birashoboka rero ko yanse kwitiranya n'inama nshinga amateka kugira ngo ntazuhava abazwa amadolari yavuyeyo iyo yaroye. Birabaje cyane kuba abasuda bacu bajanywe mu ntambara mu mahanga hatubarijwe amategeko agenga igisoda nk'uko ibwizwa shingiro ribitegekanya mu ngingo tubabwiye iyo hejuru. Vyongeye kandi igihugu bwaco kiriko gishikirwa n'ingaruka mbi nyinshi biturutse kuri ico gikorwa ngo cabaye bitebuke ngo butungane buzakora. Ni mu gihe umwe mu bahumure babaye mu mugambwe CNDD-FDD ndetse banagwanye ku rugamba yagize ati: "Sagaseseshwa rumuri intambara yo muri Kongo irikira dusamburira igisoda ku rugero ruteye ubwoba. Abasirikare barababajwe no guhembwa intica n'ikize muri iyo ntambara mu gihe bamenye ko Ndayishimiye wahabwe amafaranga 5,000 vy'amadolari kuri buri musirikare wese ashoye kuri Tshisekedi. Ikivyunyura rero abasirikare ne batawura ico baja gusha bakora mu ntambara ya Kongo. Abasirikare benshi ntibumva inyungu Urundi bufise mu ntambara ihuza abakongomani ubwabo. Mu bibabaza cyane kandi bikanabaca intege barungikwa ku rugamba batateguwe neza. Baranidoga kandi ko atani ibikoresho bikwiye kandi bigezweho bafise. Aho ni mu gihe umwasi bahanganye wewe yipanze neza ku bigwanisho bigezweho. Aha nituvuze kandi kungene kenshi ingabo zacu ngo zayemukiwe n'ingabo za Kongo canke wazarendo bagwanira hamwe. Ni kenshi zabatanye urugamba canke zigatuturere zari zicunze guki ingabo zacu zikisanga ziriko ziroha ngo zituze umwasi mu gihe abakongomani bene igihugu babatanye urugamba bugica. Ngo nibi vyatumye abasirikare b'u Burundi bacika intege bahava barabona ko bagurishijwe. Ni gutyo twatangaye kumva ingabo zacu zahora ziyubashe zisigaye zumva urusoro zigata ivyo zifise vyose kugira zikirukira kumeneka. Ngo kubera gucika intege abasirikare bahavuye kandi batangura kugarariza kuja ku rugamba. Baratahanywe barafungwa mu buryo bubabaje kandi bubakura ko agashambara. Abandi banse kuja ku rugamba bahawe igihano cyo kuzunguruka u Burundi n'amaguru. Nta mahano ngo abasirikare bacu batariko barabonera mu ntambara ya Kongo. Ikibazo c'ubukene buri mu gihugu naco caciye gisongera isibe. Umusirikare yisanga yembwe 200 ku kwezi mu gihe ategerezwa kubeshaho umuryango we agashira ibibondo vye mu ishure, akongera kandi nawe akikenura muri utu naturiya nko kugura agashambara no kumara imanza. Umusirikare yisanga hembwe umushahara uhuriranye n'igiciro c'ipantaro rimwe gusa. Agashahara gato gushira kamagogo abasirikare babonera mu ntambara bashogwamwe muri Kongo vyatumye abasirikare batangura gutoroka igisoda bakaja kuronderera amaramuko mu bihugu bibanyi canke gukora ikiyede muri Dubai. Ishiramwe Focode rirongowe na Pacifique ninazwe ryatangaje amakuru ko yibanga rifise ko igisoda kitaziyo ingabo 3,000 zaroye. Bamwe bati ngiki rero kibazo nyezi n'umukuru w'igihugu yari yabajijwe agaca yisamaza akaja kwishura ibitajanye no mu kuvuga ko yataha Tshisekedi aba yarakubiswe kudeta bugica. Bikumvikana ko Ndayishimiye ngatari kubaka kwimena igihute ngavuge kuri ngo kuvuzwe kuko ngo ni ibintu vyari kuba biteye isoni n'agahinda nkuko aba bagwananye nawe ndetse banagenanye kuva kera muri CNDD-FDD ubwabo bavyivugira.
Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa babigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabo muri politike agataya kazina muntu imigenderanire n'andi makongoresi n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijyana no ngaha mu gihugu cy'u Burundi haravugwa anandi makuru menshi atandukanye nk'agasho kadasanzwe ko mukuru w'inama nshinga amateka Giras Naleli Ndabirabe hariya muri Kave yo mu Kigobe navyo turaje tubice irya nino ndetse kandi binavugwa yuko hari n'abandi bategetsi bafise ubusho aho barangurira amabanga yabo ya misi yose. No Muza TV rero Imana ibahezagire amakuru yacu yoyo arabandanya.